bubahwa mwese bashinga ntahe bapfasoni batumire bahire. Ikindi kandi nuko tugomba kubabwira ko twifuza ko mworungika intumwa zanyu gukurikirana ingene ico gikorwa kizogenda. Uko gikurikirana ico gikorwa bisaba ko abo bose bashaka kubijamwo bimenyekanisha mu giseni na sepi, hanyuma baronswe urwandiko rubaranga bitwaza rwemeza ko ari abarorezi b'ico gikorwa, kimwe twita mu Faransa accréditation. Amadosiye bifuza gukurikirana iryo manikwa ry'intonde mfata kibanza z'abiyandikishije senizobabwira amatariki yo kubisabira ko mu misi ya vuba. Muzorunka makete n'intonde zabo mushaka ko bakurikirana ku rwego rw'igihugu muri seni no ku rwego rw'intara muri sepi. Ku rwego rw'igihugu urwo rutonde ruzoba rubangikanye na fotokopi z'amakarata karangamuntu y'abo bantu muzoba mwakumwe, hamwe n'udufoto tubiri duto duto tumwe bita foto passport, tutibagiye ikete yabasabira kandi yemeza ko ari mwebwe mwabarungitse. Bijya by'ama observation y'ama procès verbal muzana umuntu ashobora gusubizwa, none umuntu azazi gusoma no kwandika banditse 80 na 120 nazo bitandukanye. Mugerageze gutora umuntu azi gusoma hasi no kwandika bigiye habo banditse. Zana umuntu azi gusoma no kwandika akubwira ati kuri bamwe baza gutora twamusama 120 twamusama 38 none wanditse 38 ntabimenye umva zo gufasha. Ndabagiriye ndababuniye akagoye ntimugishoboye muzana bazi gusoma no kwandika.